bakunzi ba televiziyo Heritage mu nkundiye ndabakengurukire cyane kuba mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu ndabana ikaze mu biganiro ndi umukristo cuno munsi kuri uno munsi twagendeye umwe mu bakristo biraboneka ko akiri muto ariko arakora mu kisata kijanye n'ivy'amafaranga reka mbanze ndamuramutse anatwidondora. Murakoze cyane mwiriwe cyane mwaramutse nitwa Ezekiel Hatungimana ndi umukristo sengera mishengero gitwa PTI Church ndi umukristo ndi muvuga butumwa ndavuga cyane amafaranga gose yego murakoze so kishama gitwa You Invest aba natanguje na pesa yetu nk'ubuhinga murakoze muratubwiye bijanye na You Invest pesa yetu ariko hari n'ikindi abantu bazi cyitwa Kingdom Investors mwoshaka kudusigurira. Murakoze ubuhinga approche pesa yetu tukibutangura dufite intego yo kuzocika ishyirahamwe ryemewe kudanza amafaranga initiative financière tubona ko tuva muri approche tuja gutanguza ico kintu banki cyangwa microfinance ariko twarasanze ko twari dukeneye ikindi kintu d'une forme légale ni kuvuga cemewe n'amategeko naho dufise societe yitwa Kingdom Investors pesa yetu la societe anso nk'umukirisu nagize revelation cagiye canke igicapo cari mu mutwe aho bavuga ko ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yateye imbuto nabonye imbuto ziterwa zaguka Kingdom Investors rero abinvestisa ni nko gutera imbuto ego kuvuga la societe yitwa Kingdom Investors pesa yetu irukwayo cyo kimwe na You Invest irukwayo mugabo biza guhurira nuko aya masosiyete yose ni mu bayatanguje haba kanatanguje ubwo buhinga bwitwa pesa yetu uno munsi bugabwa n'ishyirahamwe ryitwa Kingdom Investors pesa yetu. Ego muratubwiye ibikorwa bitari bike kandi byose bifatanye n'amafaranga twashaka kubabaza mbega mwabitanguye gute mwabyinjiyemo gute? Je amafaranga imyaka maze ndarondera ni myinshi cyo kimwe n'imyaka maze ndayigisha mugabo aho neza nibuka amahera ya mbere naciye niga mu wa kabiri primaire nogeje kinga bari amafaranga 50 kandi mu byukuri papa arankubise kona mu maramaje nakoze ivyo ntateza gukora we yambwira ngo ndaguha byose ngene byose ni ibyaha mbwira ati ndakugaburira ndakwambika papa no ura amafaranga yiwanje shira ku mufuko mbuze ukore bishobora mugabanya kunkubita kariro ashaka kunkubita mugara ntahura aho nabikuye ni ntakekeranya ni mu muryango wacu papa wanje yakora akazi ko kwezi yensire tugwaye imiti yari shire hamara tuvuza yarakora muri pharmacy byari byoroshe mama nawe yari mudandaza ni kuvuga usajya amafaranga papa yakubwira ngo rindira ukwezi guhere uzonyibutse usamaye ntumwibutse ntusura kuyaronka mugabo mama umwatsi amafaranga akubwira ngo tora mwana canke ku mugoroba rero n'umwana nakuze nifuza kumera nka mama yamana agafaranga naho rero atakuyaronde hama nkwije imyaka 18 nanumva ko ngeze gusaba ideni rya banki mugabo sinagize amahirwe kurironka naho nagize n'ivyombe byo gutanguza buno buhinga bwitwa pesa yetu yego. Hanyuma mwatubwiye bitari bike mugatumvamo ikintu cyo kwigisha abantu kumenya gutunganya ibijanye n'ubutunzi mbega mwodusigurira? Inyigisho nkunda gutanga cyane ruhande ko nigisho bitari bike mugabo inyigisho ntanga cyane gose inyigisho zerekeye itunganya ry'amafaranga icigwa nibaza igihe cyose ndagitanze namara umuntu ambwira ngo bino bintu iyo nkabimenya nkiri umwana byari guhindura ubuzima bw'iwanje iyo tuvuze ko naka afise igicapo ciza canke afise ari éduqué financièrement tuba tuvuze gute n'umuntu gabo amenya neza amafaranga afise ahaza kuva cyangwa abakristo bavuga ngo jewe mbona Imana ihezagira gusa bati no wowe uhembwa 150,000 none kubayo nk'uhembwa emiliyo andi yakura he uje muri Imana ihezagira igero nk'umukristo uzo udashoboye kuvuga amafaranga ufise aho yavuye ntunahamenye swat harimo yuko wizera bitaboneka canke twokwita ivyijiji harimo kandi guhisha ukuri ko kuza aho yakuye rero zino nyigisho zigufasha kumenya neza mbega amafaranga je nkuye mfise ava he iyo maze rero kumenya amasoko y'amafaranga uramenya isoko ryamaho uramenya isoko riza mu minsi mike uramenya isoko gisubiriza riza kenshi. Ikindi kintu tuvuga rero ko umuntu ari éduqué financièrement afise buno bumenyi no muntu azi ngena akoresha amafaranga yo mu kuyagwiza nta numwe atifuza amafaranga agwiriye rero turigisha ngena amafaranga bayagwiza kumenya ico yakoresha ngena amafaranga uyagwiza ya mafaranga maze kuyagwiza araza n'undi mutima wo kwamuyagwiza investir et réinvestir kuvuga ndayaronkaje nkasubiza mu kindi kintu
umaze kuronka bino vyigwa biraza kugufasha uraza guca bwira uwundi mutima nita umutima w'Imana aho umutima uza kuza kwiga ingene urema ubuzi ico gihe nk'umuntu umunyamugambi je nk'umukristo ndasubiramo kandi neza ko igihe mu nyamugambi wese yoga umutima w'Imana tuko dukora ibintu byiza cyane kubera turaba ikibazo tugatuzana inyishu uno munsi uratanga imigambi myinshi cyambaza ikintu nta umugambi uwo n'uwanyuma gute hakiri ingorane zo kumanzana imigambi ni kuvuga ngo umunyamugambi araba ingorane abantu bafise maze akayitorera umuti kugira Imana aravye ati umunyabyaha azopfa hazokwikiza igaca itanga umwana wayo w'ikinege umwizera wese ntazopfe rubi ariko arankunda mu budashira rero natwe muri business tuvuga gute tuzanye inyishu y'ingorane wofise ni wavyizera ugakora mu mufuko ntugipfuye ni kuvuga ngo iyo ngorane turayitoreye umuti ico rero kiri mu byo baza kwiga wa muntu amaze kuba éduqué financièrement aramaze kumenya amafaranga y'abo afise hava aramaze kumenya ingene yakoresha mu kugwiza yandi hacazamo rero kumenya ingene yakoresha mu gutora ingorane zihanze ikibano biciye mu kurema akazi no mu kurema ubuzi maze ya mafaranga nyene ubu ntakimufasha wenyene agira mufashe afashe n'abandi bantu benshi ego mumaze igihe kitari gito muriko murakora mbega mwashaka kutubwira mu bantu muriko murafasha mumaze gufasha hari abantu babashingiye intahe bati vya bintu twiga hari ikintu vyadufashije izo ntahe ni nyinshi gose ndaze nk'akarorero abantu bakoresha pesa yetu turashika abantu amajana 7 ni kuvuga yuko jewe nta munsi n'umwe uhera ntahuye n'umuntu ari mu bakoresha pesa yetu intahe ndonka zirantera intege kamuganda babwire nkeye n'umuntu yambwiye ngo Ezekiel iyo bino bintu nkabimenya nkiri umwana ubuzima bwanje bwako bwarahindutse ndabye ico nshitseko iyi myaka gusa 2 yo nkabimenya nkiri umwana niwe yaciye atuma niyumvira pesa yetu y'abana kuvuga turafise abana bashika 128 baza rimwe mu kwezi kwigishwa amafaranga uyu mwana afite imyaka 6 urabavye banshinga intahe ziryoshe bano bana buza bwarahindutse umwana akimenya gukonsoma ibyo batarondeye umwana amenya guha agaciro amafaranga aramenya guha agaciro ikintu bamuguriye kubera arazi ingene bigiye kuronka amafaranga rero iyi ndero yoboneka twese tukayifata tukiri batoyi byototse ikindi umuntu yanshinga intahe arambwira imyaka akoresheje hamwe umwana agomba rero amafaranga menshi mugabo yamari mu ideni yamari muri mwe atari bwigera ziganya ubu rero amaze imyaka 4 akoresha ubuhinga pesa yetu ni kuvuga araziganya amafaranga atari munsi y'amajana 2 buri kwezi aho arambwira ngo aya mafaranga ntayo nahora afise mbega igihe yaza kuziganya mbega baramwongeye umushahara ikanama nta mushahara bamwongeye mugabo habaye iki yatawe zino nyinshi zivuga ngo ziganya épargne avant de consommer ziganya imbere yo gukoresha amafaranga acarabishira mu ngiro ubu rero aziganya amafaranga iyo mu majana 2 ku kwezi n'imiburi kandi ntayo hora ziganya rero intahe ni nyinshi kandi zintera intege biri mu bituma mbandanya ucika intege ntibinyorohera jewe sanzwe nkozwe mu kunye nacika intege facilement mugabo izi ntahe ziratera intege biraryoshe kumva ko ibyo tuko turakora biriko birahindura abantu benshi abantu cyane cyane mvuga nti rero nasana urambaza ngo mbegeze kintu uracavuga ubutumwa bwiza ndabuvuga cyane gose nahinduye audience gusa ndiko nigisha abantu ko bakoresha Imana yabahaye mu gutorera umuti ibibahanze ni kuvuga ngo ni ya poshe ishira ingufu cyane ku byo office ukene miliyoni 30 mbega ufise ngaho ufise 50 yes kubera 30 miliyoni hakwira habazemo 10,000 jenga ariko ndakorera Imana cyane gose kandi zintaye rero ziranyibutsa ko nigikone ko ndakora ari c'Imana ego hanyuma uratubwiye ko uri umuvuga butumwa kandi abantu benshi muri kino gihugu barasenga kandi baranakenya mbega muri ko mukorana gute n'amashengero mu kubafasha kugira ngo bashobore kwisununura mu bijanye n'uburyo ego bano hindura terminology gatoyi bavuga butumwa novuga ko n'umusiguro w'ijambo ry'Imana mu predicateur mu evangeliste ndabikora mugabo ntikiri siyo numva kari ministeri wanje ndorerwa no gusigura ijambo ry'Imana hama rero ingene nkwana n'amashengero je nageze kugenda kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana Ingozi mu 2007 ngiye kwigisha muri eglise umupastori waho acarasaba abanyeshengero ko bampa itike yo gusubira inyuma je naragenda yitwariye umugabo yumva ishengero ryo mpezagira atesaba ishengero ryose ngo bampa amafaranga murabona Ezekiel n'umunyeshure murabona ntakora tumuterere yabivuze iminota 30 baca bazana amafaranga ibihumbi 11
mu by'ukuri sinayagaye muga pasteur aza kumbwira ngo urumva Ezekiel twihangane turi mu nyubako comme si womenga yaba atari mu nyubako twari kuronka menshi cyane ndaciye maze ikibazo pasteur none kumaze iminota 30 uri kuramusaba ukora basaba amafaranga uramaze kwigisha abanyeshuri nyine barondera amafaranga acambwira ngo ya birabagere ko mu ishengero tuza bakatwigisha kuyazana batazi ko twayarondeye ntibanatwigisha ko tuyarondera twayabura tukaja kwiyahura kubera ko mu ishengero tuharuhukira ko ntibaza kurutahura rero ikintu naciye niyumvira umwanya ndatwagwa numva vraiment ijwi rivu ibintu biri sire ko Imana ivugana nanje Imana irambwira ati igikubona gutumye no gufasha amashengero ingene amashengero yo kwiga ingene bakoresha no kurondera amafaranga mu buryo bwiza kuva ico gihe namaze gukora ibikorwa bitari bike cyane no mu mapesayeti namaze kuja amashengero menshi atari make nigisha ingene amafaranga arondegwa n'ingene akoreshwa niko natanguza imigwi mu mashengero yitwa B&B Bible and Business tuvuga Bibiliya na business ka ofete mumve yuko muri business tugiza kuba integre kuba inyankamugayo nabwiye umukiriya umugozi wanje iyo ngorane ofisi ndayifitiye inyishu iyo nyishu imeze uko nuko niyo rero nabibwira umuntu ni byiza rero nk'umuntu akora umugambi ko cakintu wa muntu yambwiye namubwira namwemerera ndakimushikanira ko nakimukorerako aho niko mbwiye ndiko mbwiye inyankamugayo nta gitabo na kimwe kivuga ibijyana na integrite gisoma Bibiliya jewe personnellement nize kuba inyankamugayo ndabigisha n'umukozi Imana Superman rakiza nk'umuvuga butuma nk'umusubiza ijambo ry'Imana ni gute ubaye intege kuvyo usomye ukavyigisha iyo integrite nize nk'umupredicateur muri cercle ya Superman rakiza niyo naciye nshira ku isoko wono munsi ngaha i Bujumbura ndumwizigirwa kandi nta muntu w'amafaranga yiwe ngo sindayakoresha neza kuvuga ko jewe maze kubwira abantu bakazana amafaranga tumaze kwegeranya umuriyari durenga n'amajana 5 amafaranga n'abantu bayazana bayama harimwe ndayiba mbwiye abantu zana amafaranga miliyoni 30 barama kandi nkikorera akazi none wumva bwa bwizigirwa nigiye mu ishengero kuba inyankamugayo ntumva ko n'umunsi bifitaniye isano gose niriko ndakora bikuvuga he Bujumbura no kwigisha amafaranga Bujumbura isi yose no kwigisha amafaranga atajuri nyagiriza atanava mbwira ngo hora kubera ndumwizigirwa rero ishengero cyo narifashe cyambere kubahazana inyigisho no gutanguza imigwi mu mashengero yitwa Bible and Business nko mu kwezi kwa 12 tuzokwigisha abarongozi b'Igitega ni gute ishengero ryo kwikora ryo kwigisha abanyeshengero gutanguza ama business biza biryoshe rero pasteur yarakwigisha ibintu yarondera no guca kwaka ebana go tumba ryoshe kuvuga zana ya mafaranga muri yandi nakwereka twehesa managiye muri eglise kwigisha y'amafaranga rero kandi mbona karusho gahana naka umupasitori cyangwa umurongozi w'ishengero umupadiri yigishije mu Kristo wiwe kurondera amafaranga aciyashyaho ikintu gituma wa mukirisu atabasinda bibazwa ni kuvuga wa mukirisu azoba ya accountable hoduvable kuri wa murongozi w'ishengero pastor azokubaza ati none ko mbona wewe nzi bijya wambwiye ukora uhembwa miliyoni canke wambwiye ko wendiza 500,000 none kumengo bayeho nk'uhenga miliyoni 5 nakwishure pastor murongozi nakwishure kubera ivyo bintu urabimwigisha nawe mugabo murongozi w'ishengero atigisha no kwenda amafaranga acaguma yigisha abantu bayazana barazana ayo biyivye kandi uza kumubaza uyu no muntu nyene twese tuzi kwa amafaranga afise ni mwe uko abayeho kubera ibiturire kubera ibindi bintu aronka menshi mugabo ntazimubaza kubwira ngo passer ibintu bikuraba ishengero ry'Imana umurongozi w'ishengero turajejwe abantu ubuzima bwose mu buryo bwuzuye rero twiteho kubafasha mu buryo bw'umubiri naho ibyo bita by'umubiri jewe mfise conviction canke ndemezwa neza Imana iritwararitse ugukura kwanje mu mpemu nkuko yitwararitse gukura kwanje mu buryo economic mu yandi majambo dini façon holistique Imana yifuza ko mu mukirisu akuze mu kwizera mu gukoresha amafaranga mu gutora ingwane zihanze ikibano mu gukingira ibidukikije muri ubwo buryo bwose Imana yifuza ko mbaho ndumukirisu akuze bunyankamugayo hari abakristo usanga bafise ubwoba yuko bitokunda ko umuntu arondera amafaranga ku rundi ruhande ariko arondera Imana ico mukivuga kwiki be Imana twirondera hera era bereke Imana amafaranga afite ikimaza kinini mu bwami bw'Imana buno butumwa twe turumva haraje abantu bitwa missionnaire bari bararondeye ngene bazobaho bashitse ngaha ntitubona batugoza ibyo bafungura tubona mugabo bari babaye
ni kuvuga amafaranga kugira ngo umuntu aze ngaha wa mbere azane ubutumwa bwiza yafashe indege, iyo ndege baraguze itike. Amafaranga rero ni ikintu très important gikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Rero umukiristo ararekuriwe kurondera amafaranga, wanagomba umutima wo kuba umu entrepreneur, umutima wo kuzana imigambi, je ndabona ko ari umutima w'Imana. Muze kuraba ingene Bibiliya yose yanditswe. Ahari ikibazo Imana azayinyisha. Bien sûr mbwa Imana yinyisha itanze kuri gusa. Byasaba ko abantu bagira kigora bakamenya, tumva muraza gupfa. Hari ikibazo abantu baraza gupfa kubera n'abanyabyaha kandi bashobora kwikiza. Uwo muntu agacaza niki? Imana ikizana umwana wayo. Umwizera wese ntapfe rubi kubera hari ikibazo. Nanje n'umunsi nk'umunyamugambi. Abantu bari kwaragira amatsida, kubera batwara imodoka baborewe. Abandi kubera barusha, abandi kubera batametwiza gutwara imodoka. Naciye nzana iki? Nzana umugambi witwa nde? Ndatora vola. None hasi n'umukozi w'Imana. Sinzanye umugambi, sinzanye inyishu ku kibazo gihari. Rero nasi n'umuntu w'Imana, mbega naguye, mbega nacumuye, kasi nacumuye. Rero nagantera intege abakiriso. Mwarabwiwe ko amahera ari ya shitani, amahera ari ay'isi. Mbwa murabe neza babibabwiye kuko barayakeneye. Je no tatira intege yarondere. Hama urugeze ugeze ko gukura amafaranga atarayi wa urayazi. Aha nta bintu ukeneye byo kuvuga ngo munaka amazi imyaka myinshi akijijwe, amafaranga wivyo urazi karayi wivyo. Amafaranga utamenya tuzi ko tayamerita. Aha nta yandi majwi akenewe, ico gihe wisuzume ukebuke. Kora akazi uri intege. Iyi si yacu, Uburundi bwacu bukeneye abantu bazana imigambi babizigigwa. Umuntu akubwira ngo ikintu ni original. Iyi modoka nayikoze neza ukavyizera. Abo bantu barakenewe. Niyo tubasanga hehe? Mwinyegejana mu mashenge, nimuze mukore business. Muzana umutima w'Imana ku kivi. Umuntu agashorera avuge ngo nakakora business. Nagashorera umuntu. Nzana hano mukiriso. Ambwira ngo kino kintu kizamara imyaka bikayimara. Nkuno munsi uwo gushira mu bantu bategura inyigisho z'ugwaruka. Uwo babwira iki? Ugwaruka turakora kurocera imanza. Icambere ugwaruka nibaza abatari bake barafise ubwoba bwa kazoza. Buno bwoba bwa kazoza uza kubona ingene aho bashira inguvu. Babona bafise ubwoba muri kazoza, babona Burundi atakigenda, babona Burundi atakazi gahari, babona Burundi bupfuye bumeze nabi. Naho ubona bakora ibishoboka vyose kugira basohoke Burundi. N'umwana yubahuka se na nyina bakamusabira ideni y'imiliyoni 30 kugace muri Serbia. Se na nyina bafise parcelle gusa ifise valeur ya 20 millions bakayigwatiriza. Umwana ativuka navuka n'abandi bana benshi bafashe iyo risk kubera ko baravye imbere nta kazi gahari. Bene data kazoza keza kari mu biganza by'Imana. Ejo Imana irahaza. Tugire confiance ko dukore gusa cyo tugwiza gukora. Ikintu cyane no shira mu gwaruka inyigisho za mbere no bashiramo no gutahura ko turavye ejo uko tuhifuza tubikora no munsi. Kazoza keza wifuza uko wifuza ko ubundi buzomera tangura gukora uko nyene. Tuvuze ko vision y'igihugu canke mukuru w'igihugu mugabo twamaze twese kugira gwacu mbana iti igihugu twese ni yuko mu 2040 tubigihugu cifasha 2060 tubigihugu giteye imbere. Mbega giteye imbere bisigura iki? Haza hameze gute? Wow, turi punctual, turi on time. Come on, tangura kuba on time no munsi naho nyene kubera nivyo bifuza ko bizaba muri kazoza. Rero gwaruka icambere uravye ejo reka kugira ubwoba, izigira Imana. Mwa kwizigira Imana rero nk'ikwicarike. Shukora muga urondera amahera nk'uwizigira Imana. Urabona ko Dawidi yatera ibuye Goliath. Ikuvuga yatera hanze kadahusha ko yari yizigira Imana kwiza kumufasha. Rero ni ivyo bisigaye na kimwe nigisha gwaruka gukora vrana dukora ugwaruka amasedope yahinduke tugira aho tuvugira imigambi mugwaruka muri korali umuntu afite umugambi bamutahure uwacerewe kuberera ko aragira livrezo y'ivyo yemerewe umukiriyata korali ntimucire urubanza imutahure. Rero twokwiga ingene dukoresha Imana duheza gije education financière jewe tubeshyira mu butumwa bwiza umukirisa akeneye. Hari ikindi kibazo abantu benshi bakunze kuvuga yuko bafite imigambi mugabo ntibafite uburyo bwo kwishira mu ngiro. Ivyo navyo zogenda gute? Iyo umuntu afite umugambi ikintu cambere ukora umubiriza abantu urondera abantu bazoshira mu ngiro. Abantu rero tubarondera mu bice bitatu. Ndarondera abantu bazonterera ivyiyumviro. Umutwe umwe wifashe, umutwe ntiwigira inama. Uburengano ndera abantu bampa abona itaba partenaire technique. N'umuntu azomfasha gushira mu ngiro bya bindi nifuza, technique ma canke mu bwenge. Hama ndarondera abandi bantu bafise amafaranga. Umuntu azotunje nifuza bigana neza. Uburyo ni bwinshi. Hariho uburyo bwo kurondera ingurane muri banki. Twese ngaba batari bake turemeza ko mundi wacu kino kintu kitorosha. Wanagoma naho byoroshe bakubwira ngo ideni ry'abantu urigira rya nyuma uze kurirondera wabuze yandi yose. Aho rero cyambere no kurondera amahera mbega aboneka.
ha mundi byo ukundira umutahe nuko nonera ingabire mbega ingabire iri hehe kuno ngano uheje diplome ku munsi mukuru batera inkuru zitandukanye ngo ngo arakerebutse ngo genda wigumananye wiga muha mahera heje ishure ashaka amara kore business mugaga mwavuga amajambo adakenewe gusa murumva ngo zo wiga umubandanya murumva waratembe urakerebutse no umuntu aje informatique ashaka clavier ashaka ordinateur ashaka souris muhizwe nje gukora akazi uwo mutahora gukora ahantu je naciye mbona bitokera no kuzana iciyumviro d'abord kumva ko utacisangiza ukagipartage uwo ni jewe wa 18 niyumvira bank cyangwa microfinance uno munsi tugeze ahantu mu mwaka uza mu kwezi k'umunani turufite microfinance yacu twa pesa yetu ibyo bintu byavuye he byatumye jewe nja gusanga indoto n'abandi bantu nabamobiliza kubera iki jewe ndi umwizigirwa je nanze umutwe n'ubwizigirwa ubu rero cufata umugambi wawe uzane ubwira abantu bagura imitahe rero mu wundi wacu birabaho mugabo biri ku rugezo rutoyi cyane mugabo ntituvyijukira je ndabikoresha gose mperutse gutanguza umugambi w'amafi shaka miliyoni 95 ubu tuvugana amaze kwegeranya miliyoni 33 mu bantu bose nahamagaye baraza muri restaurant ndavuga umugambi wanje ndasigura panda fe bayitahura wow bacara amafaranga mwene data rero urafise umugambi urafise icyumviro ubuze umutahe jahabona ukivuge goya ngo abantu bazonye ibicimi bande baciba wowe vuga gusa umva banafise frambo bayishiremo twero ngaha muri university ibyo dukora ni gufasha umuntu afise wa mugambi cyumviro mugabo atagira amafaranga mu kumuhuza n'umuntu afite amafaranga ikindi gikora dutegura rimwe mu mwaka cyitwa come and meet your business partner kino cyumviro gifasha nde gifasha umuntu aza kuza afite icyumviro gikoze neza cyagutse neza guhura n'umuntu afite amafaranga twe dufasha wa muntu cyumviro kucagwa no kucubaka neza ku buryo uwo ufite amafaranga agira icizere cyo kuyashiramo abantu bose bace basangira business twegere muri invest tuje hagati tubaza nk'iciyumviro mubazanye amafaranga tukafasha iyo gestion yose tukatuma wa muntu yariko arayakoresha kubaho duvab no kubwira abayazanye ngo ibintu bimeze uko kandi gushika n'umunsi bigenda neza dusozera nashaka ugira akajambo kanyuma nk'icyo ntabajije canke akantu wumva ku mutima ushobora gushikiriza abariko barakurikirana kino kiganiro. Yes, ndomukiriso ko nomukiriso rero ningiriye umutima w'Imana wo gutorera inyishu ibibazo bihanze ikibano canje. Ndashobora kuzana inyishu abantu batazogura ama every humanitaire. Ndashobora kuzana inyishu ituma abantu bazokora mu mufuko kugira ngo nanje inyishu bandanye baho. Mugabo nagira ntera intege nk'umukiriso ntihagire umuntu abasinda bibazo. Uburundi bumeze neza. Iyo uri kuragwana no kuja muri etazi canke handi hantu haje urondera yiki ico kintu uronderayo kizana ngaha mu Burundi. Rero nk'umukiriso ugira umutima w'Imana wo gutorera ibibazo byose bihanze ikibano vyumvire ko uze guterera mu inyishu maze Uburundi twifuza bwiza ntitubaze umukuru w'igihugu muga twese duterere tubushikeko. Ndakunda cyane Mama Teresa yavuze ngo si chaque de nous ne faisait que balayer sa propre porte le monde entier serait propre. Niyinga muri twege gusa yakubura imbere umuryango wiwe hose hazosa neza. Uri umukiriso igiture cakurambiye kakugitanga. Uri umukiriso abantu bose n'injyajya nawe babone turabe tukora uko nyine buke buke isi zohinduka igihugu cacu gihinduke kibe ciza gose kimwe twese twifuza. Murakoze Imana ibahezagire. Murakoze turabashimiye. Murakoze. Turabashimiye namwe mwadukurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera. Jewe Bonaventure Nick hamwe na Arthur Diamungu kuri kamera tuzosubira muri Ndi Umukristo butaha. Bye bye. Bye bye murakoze cyane.